teza gutwenga kandi ubabaye ugacutuza twenga ubabaye kuko uziko baguhiga sangwa kaze inshuti banywanyi bacu turi kwigenekerezo rya 28 gitugutu umwaka wa 2022 turabakengurukiye kandi turabahaye kaze mu biganiro byacu vya minsi yose kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye rya nino nga mu gihugu cacu c'u Burundi abatwumviriza muherereye rya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mutwumviriza muherereye rya nino ku migabane y'amakungu ya kure iyi ni Bidisho TV kabari yombonesha kuri yo nyene rudende muronka kwa makuru mutabasha kuronka handi aho umurwi wabamenyesha makuru bacu baherereye rya rino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza makuru hama bakayaturungikirana twebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cyane haraheze gihe kitari gitoye havurwa injyana zikomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mu nyuma zuko wahora ari umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni yabogozwa mu mabanga yiwe haragiye havugwa kandi bijanye n'ifungwa ryiwe kanifatirwa ry'amatungo yiwe mu nyuma zuko vyibonekeza ko amatungo y'igihugu yarahejeje kunyegeza atari makeyi ubu noneho amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira najanye n'icyete rikomeye cyane yahejeje kurungikira umukuru w'igihugu Guillaume Bunyoni yoba yahejeje gusaba ikigongo umukuru w'igihugu kubijanye n'ivyo yakoze canke se no kugira ace yigira amakuru akomeye cyane adushikira nuko Guillaume Bunyoni afise urugendo rukomeye cyane wewe n'abaryango biwe bavanga mu gihugu cacu c'u Burundi barerekeza mu kiye gihugu ivyo ngivyo raza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma zuko kuri ubu kandi hari ukutarabana ryiza hagati y'indongozi mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mwaka kanya nuko hashobora kuba hari ikibazo gikomeye cyane hagati ya Colonel Senateur Reverien Ndikuriyo arongoye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye ivyo vyibonekeza kandi mu nyuma zuko Colonel Anastase Manirambona atowe kuba umushinga amateka mu nama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko EAR ni kuzihemvo yoba yatowe aba hafi mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bahejeje kuturungikira amakuru baravuga yuko vyoba vyagizwe na Colonel Senateur Reverien Ndikuriyo mu nyuma zukuva mu gihugu ca Nigeria ese vyaterwa n'iki vyo navyo raza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu ni mu nyuma zuko kandi wahora ari buramatari w'intara ya Rumonge yamenyekanye cyane muri Ruheshi umwaka wa 2022 aho nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye yamusambiriza imbere y'abanyagihugu ku rudandazwa rwa magendo rw'ibitoro kuri biravurwa ko yoba yahejeje kurungikwa mu yandi mabanga ni mu nyuma zuko hari nabandi bategetsi bahejeje kubogozwa mu mabanga kabandi barahindurirwa amabanga nibiriko bibanga mu gihugu cacu c'u Burundi na cyane mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bamwe bakavuga ko bivana n'indyane zikomeye cyane zirimwe uwo mugambwe eka ni mu nyuma zuko ngo hari uturwi tutari duke dushaka gutembagaza nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye mu mabanga yiwe n'amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira turaza kubashitsa ko kandi amakuru akomeye cyane ajanye n'umugambo ukomeye uri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ushobora kugira vyinshi uhindura ese uwo mugambi nuhe vyose uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu cowe bicusabwa no kumanuka munsi y'video karabahanitse ijambo sabone ugafyondako racubona hari akazogira naho nyene ufyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ekayo makuru nandi makuru ariko yibonekeze rya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose idonido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'akakana turasubiye kubaha kaze inshuti banywanyi bacu mwidonido rya makuru yacu yo kwigenekerezo rya 28 gitugutu umwaka wa 2022 turagarutse kugira tubashitse ko amakuru nkuko twibabwira mu mfunyafunyo z'amakuru yacu iyi ni Bidisho TV kabari yombonesha kuri yo nyene rudende muronka ko amakuru mutabasha kuronka handi aho umurwi wabamenyesha amakuru bacu baherereye rya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza amakuru bakayatosora neza hama bakayaturungikirana twebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cyane
cyane twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ibijanye no gusaba ikigongwe kwa General Aregiome Bunyoni yahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ese nyene cubahiro General Major Everest Ndayishimiye aramugirira ikigongwe hama mushire mu mabanga mashasha. Ivyo turaza kubigushitsako imbere yuko tubigushitsako vyose ido nido tutangurira amakuru yacu ku makuru akomeye cyane adushikiye mwaka kanya na cyane avurwa ku ntwaza ngabo zikomakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Kuri ubu biravurwa yuko uwahora ari buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga yamenyekanye cyane muri Ruheshi mu mwaka wa 2022 aho nyene cubahiro General Major Everest Ndayishimiye yamusambiriza imbere y'abanyagihugu ku rudandazwa rwa magendo rw'ibitoro rwavurwa muri iyo ntara nyene. Mu gihe kandi vyaboneka ko buramatari vyamunaniye kwiregura, hari umuhanuzi wiwe yaciye akurwa mu mabanga, ariko Consolateur Nitunga ntivyumvikana ingene atahanywe mu mpera za Mukakaro uyu mwaka nyene, naho Perezida Ndayishimiye yari kumwe n'abanyagihugu b'Ingozi. Inama yavugiwemwo ibintu biteye ubwoba ku nyifato y'indongozi zo muri iyo ntara, aho niho havuye ikurwa rya Musitanteri Pascal Sebigo wa komine Kiremba. Muri iyo komine umukuru w'inama mpanuzwa jambo ya komine yaraherutse gufatwa arajanwa gukubitwa, yongera arakurwa mu mabanga horwa gushira habona amakosa ya Musitanteri. Uwamuhagaritse akaja kumuhohotera yari Jules Aristide Ndatimana arongoye CNDD-FDD mu ntara ya Ngozi. Perezida Evariste Ndayishimiye yari yavuye Ngozi ategetse ifatwa rya Jules Aristide Ndatimana, ntiyigeze akorwa ko yaranyegeye iminsi mikeyi kibazo kiribagirwa, arasubira aridegemvya arongoye umugambwe muri iyo ntara. Umukuru wa CNDD-FDD n'umukuru w'imbonera kure bameze nk'utumana dutoya. Ishimwe ry'abo bagabo babiri ryaraye risohotse. Consolateur Nitunga yagenwe kuba umuhanuzi wa kabiri mu buserukizi bw'u Burundi Kinshasa muri Kongo, nayo Jules Aristide Ndatimana we yararungitswe mu mabanga nk'ayo nyene Kairo mu Misiri. Amabanga bahawe namwe mu mabanga mato cyane mu buserukizi bw'u Burundi mu mahanga. Biboneka ko ari ingingo zo kubigiza kure bahanwa ku makosa bakoze. Biruko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane adushikira ari uko mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bitifashe neza. N'amakuru akomeye cyane adushikira mwaka kanya na cyane bijanye nuko urongoye uyu mugambwe Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo bivurwa ko hoba hari ikibazo gikomeye cyane hagati yiwe n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Everest Ndayishimiye. Ivyo birasubiye kuvyuka mu nyuma zuko Colonel Anastase Manirambona atorwa kuba umushinga amateka mu nama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko EAR muri Ruheshi umwaka wa 2021. Anastase Manirambona yari yemejwe n'inama nkenguza amateka ngo aje guserukira Burundi Kinshasa muri Kongo. Igenwa ryiwe ico gihe ryari ryakurikiwe n'iminsi mikuru y'abagumya banga bo mu Kirundo bayoboka Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihaye kuko babona ko umukeba bavuye ku gakanu. Abayoboka Colonel Anastase Manirambona nabo bari binjiye mu kigandaro. Ico gihe Colonel Anastase Manirambona ntiyigeze yitaba amabanga yari yagenwemwo kubera yari kuba ari insizi ikomeye ku bakeba ba nyine icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye binyegeje mu butegetsi. Havuye hagenwa wundi musirikare aje Kinshasa mu gihe bamwe mu bayoboke ba Reverien Ndikuriyo na General Bunyoni baheruka kugenwa muri yarakugira mu minsi iri imbere bize vyoroha guhindura inzego z'umugambwe. Itorwa rya Colonel Anastase Manirambona naryo ryerekana ko nabo kwa Reverien Ndikuriyo baticaye. Ubu higijweyo umusirikare akomeye wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibibera mu butegetsi bwa CNDD-FDD n'akamaramaza ntivyoroshe gutahura. Igihe Anastase yagenwe ubwa mbere burya vyari vyagenze gute ko agenwa Perezida Evariste Ndayishimiye atabishigikiye kandi ari we agena abambasaderi? Yaramugenye yongera mubwira ngo ntuhonyore. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko muri CNDD-FDD bo bafise umukino w'uburyarya n'uruhendo. Umwe wese yigira utabona ibiriko biraba
kandi biba vyubakiye mw'inyinyurana ryo ku rwego rwo hejuru. Ese ubuhoyo bari nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye arungitse uyu musirikare akomeye cane, canke se nindi kuri yo amwikuye ko kw'amabanga bamushizemwo arimwo inyungu nyinshi mu mafaranga, ubwo Anastasi we yokwanka ko karusho igenwa rya Bera yishakiye mu burongozi bw'imbonerakure mu ntara ya Kirundo n'irungikwa rya Colonel Anastasi Manirambona Mureyara birerekana neza ko ruhande rwa Ndikuriyo ruriko rurisuganya bikomeye muri uyu mukino w'uruhendo uri kurabera mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Nimuze mutangare na Maconco nawe nyene agenwe mu yandi mabanga akomeye. Ni amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira, kandi abamenyesha amakuru bacu baracyagira ko amatohoza. Twababwiye kandi mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu bijanye nuko General Guillaume Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu cacu c'u Burundi yahejeje gusaba ikigongwe nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abamenyesha amakuru bacu baronse bijanye n'ikete ryanditswe na General Bunyoni arirungikira umukuru w'igihugu. Amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu atubwira ko iryo kete ryakiriwe ku munsi w'ejo, ngo ryarimwo n'ivyerekeye urugendo rwa General Guillaume Bunyoni ava ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, asaba kurekurirwa kujana n'abaryango biwe ngo berekeza mu bihugu vy'Abarabu. Wewe ngo akavuga yuko ngo vyo bari mu mugambi ukomeye cyane wo gukurikirana ibijanye n'amatungo yabo n'imitahe bafise mu makampani akomeye cyane mu ivyo bihugu. Bamwe mu bategetsi ngo bakabona ko ivyo biriko bigirwa na General Bunyoni bitaca vyemerwa na cane ko ngo vyibonekeza nk'amayera akomeye cyane yo kugira ave mu gihugu yigire. Ni mu nyuma zuko ngo yashirwa ko inderetsi aho agiye hose zica ziratanga amakuru yikimujanye, ngo bikibonekeza ko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atipfuza ko General Guillaume Bunyoni ava ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ngo akaba ari kubwizo mvo nyene General Guillaume Bunyoni yabonye ko atagishoboka usivye gusaba ikigongwe, ngo yahejeje kurungika ikete. Rero arategereje inyishu iva ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Twagerageje kurondera amakuru y'ivyo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avuga ku bijanye n'iryo kete, ariko kuri ubu abamenyesha amakuru bacu baracyayarondera nta kiradushikira. Ibiza kugenda bidushikira turabashitsa ko vyose idonid. Eka ndabakengurukire inshuti banywanyi muri ko murumviriza ibiganiro vyacu ngaha kwibonesha kure yacu kandi yanyu ya BGShow TV. Ndabasabe kandi kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mubona hari akazogera naho nyene mu fyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni BGShow TV.